Ce moment et le moment aussi lorsque je faisais des voyages au Rwanda, je me suis sentie seule et vu yuko, il faut mentionner yuko les règles aussi de la maison au Sanga zitandukanye et que je me suis vraiment sentie seule d'avuga ops est-ce que na Christa yoba yagiye muri mu mugwi w'abandi bibaza yuko nishima et kubera urumva rabivugana ndamubwira I've spent igihe kingana gutya nibaza yuko ubugezi bwacu ushobora kuba bwarononekaye kwa que ce soit nanana des trucs pareils ariko ivyo Christa nigeze avyumvira ko ubugezi bwe ushobora kuba bwo kunonekara kubera vraiment ko nawe natara kimwe twapfuye nambona yo nyamahoro ja urumva akwama kuri ndatunganya abandi gikoro nzi nuko Christa ntiyishima kandi afite impamvu abigira n'umudefenda n'umugenzi wawe ndavuga ushatse kavyemera ufite shwatsi ibiri so twivyemera cyo kubihakana gusa Rita ndabizi mwoharira kuko afite amajambo menshi hama bishitse bakaba bavuga byo bavuga byo ego nko par exemple harabaye nk'ikintu and then ugaca bavuga ati Rita ujya munsi vraiment wapi yarasarishije ukumva vraiment yuko barafite raison bako bavugisha kuri aba bantu mugabo ko bavuga sino mudefenda uko umuntu yakoze ikosa ukaja kumudefenda bisigura ko nawe ubushigikiye iryo kosa yakoze ntabwo umushigikiye n'amadakora ikosa ntibaha kumuvuga uramaze kubona umuvyeyi d'abord je nta n'abantu baza kumbwira urusaku kwa genzi banje kuko barabiza would clash them clash yakaje no gusubiza iwanyu nubwo burinde nubwo wowe uri umuntu akijana nubwo utekorera kugene ngana ukabukura abaye nibaze banyite abanyamagre usanzwe ufata urugendo wenyene kandi ufise ibibanza mu modoka cyangwa ukunda gusaba lift imisi yose kuko utokoresha odeta application nshasha y'ingenzi hanyuma mugafatanya urugendo ukoresheje odeta ugenda wisanzuye uzimbukiwe kandi mu mutekano ntangere. Odeta gira icyo ukoze ugire ntaho uja. Turaronka mwese akunzi ba girlfriend emission yacu ya kabiri tubahaye Johnny Ozi ndi kumwe na Kata mugenzi wanje no musikaye twambaye n'imipira ya girlfriend abashaka mutwandikire DM tubahe imipira ya girlfriend abakunzi ba girlfriend do supporting the friends we are urashaka kufisa mugenzi wawe ushaka kumuha umupira wa girlfriend canke mu girlfriend wawe je sais pas dushore imipira tujere muri business anyway twari tumaze tudakora ariko ubu twagarutse nk'abanyere emission la fois passée ni ya kabiri n'indi chaque samedi muze murazirindira chaque samedi mitego muze baramuronka inkuru z'abademu z'abakobwa amadrama yabo ukuntu bakundana nimba hari abamaze kugwana ntabindi batuzobaronka abamaze kugwana chaque samedi muzoga muronka iganiro cha girlfriend Greta banza baramutse nawe nyene hama twakire abashitsi bacu b'uyu munsi bagira dusangize inkuru y'urukundo rwabo ngo inkuru y'urukundo rwabo turabaramukije cyane nanje ni Greta twaragarutse murabibonye hama ubu ntizosaba kubata tusubiye kubaza imbabazi nkuko twari twabibabwiye uherutse twari mu mabanga yari yadutwaye madahudira goye donc bon reka duhe ikaze abashitsi abatumire hama byinshi bivuze reka rero duhe akanya murakomeye cyane ego tumeze neza okay reka bidondore ndibaza uyu mwanda muvuge no mustari muramuzi no fashionista stylista Mary Angel umwana wa Sandra mwarabunye emission yiwe na mama wiyo twakoranye ubire n'umubesto wiwe atuzaniye uyu muramuzi ntahenda rivuga umugenzi wa mu present umugenzi wa ya turingati turabajama urashobora tubwira ati twande bugira ko n'ubugenzi bwanyu twageze imana Christa Bella Stable KCB amafaranga ari muri KCB yaronye amen hanyuma tuzinanye kuva twiga mu mbere primaire wow turabagenzi kuva twiga mu mbere primaire Gatara ufite umugenzi mu mwigana muri primaire bazana muri 6e
no mu munani ngira ntabona nawe ndabafise hama okay nkuko twakunda kubibabaza abandi bagenzi bamaze guca ngaha kuri Siren Vibes mu gigano girlfriend est-ce que mwamye muri babiri ko nyene canke numwe wamuhisemwe ari umwe canke nimwe muri close gusumba muri group canke mwari muri groupe irasambuka musigara muri babiri byose nivyo tukeneye kubamenya ya ijambo rigwanya tuvuga okay Christa ni twari turi babiri twari batatu hari uwundi atari ino hama nawe nyene tunganya ibiro urumva wamengo twaratora mwarabonye ko bangana ego gusa kugira ngo tubageze twarazi ibiro ni twarazi ibiro ubugenzi bwanyu bwavuye kuki bwatangiye gute uko bwatangiye ko bwabandanye canke haragiyemwo hagati na hagati tuntu nyene mukaza muravana musubirana ndazi vu yuko twatanguye twiga mu mbere primaire nta vision na ntoya y'ubugenzi twari dufise c'était kw'ishure kwicarana gusangira pause hanyuma gutaha no gukina kange muri pause hanyuma jewe na Dila ubundi yitwa Dila jewe twe na Dila twigeze kugira beef twiga mu wa gatatu primaire canke secondaire primaire okay byo kubukura tubukure mana primaire hanyuma rero jewe urumva cyangwa bandi umugenzi wa Christa hama Christa ari umugenzi wa Dila mugabo jewe na Dila tutarabagenzi mwabimanaginga gute icarike bajageze gutaha babatorera ahantu hamwe ko raje nawe hafi y'ishuri urumva je nagenda n'amaguru kandi yari dekection imwe rengaca nimbira sat guhitana Dila ngo dutahane canke guhitana ngo dutahane yakaba ari ngorane wari hagati yawe ari mu intermediaire kandi urumva twafata inzira imwe ukazibona nk'ubu ntanye nahita Kadira ndakabona hari imbe ntanye na Dila kahita ndakabona hari imbe okay ikintu mwe mwapfuye mucibuka je pense c'était un truc de biscuit canke un stylo okay ni vy'abana justement byo muri primaire okay ubu unye nk'abakuze ntacu muraherutse mucumufa aya bleu nta mama n'entende bon ntibara abagenzi kuko normalement abagenzi n'abantu bashwana n'abantu kugira umenye ko ubugenzi buri sude ni bwa bundi umuntu muramara imisi mutavugana mukagira iki hama mugasubirana musubirana gute muvana gute turamara imisi tutavugana bivanye n'imvo twashwanye les autres enfants nibo bantu babe badafite drama urumva Rita bari mu vyiwe nanje mba ndi mu vyanje duhuye abari Christa ndagufitiye inkuru gusa urumva tubadukumbura ubuzima mukora bimwe oya bleu lifestyle zara tandukanye kuva dukura duhejeje urumva itacaca mu vyiwe nanje nja mu ishuri urumva ubuzima buratandukanye gusa tukaguma turabagenzi urumva umwanya wo gushwana tugarukana dukumburana dufitaniye inkuru nyinshi beaucoup plus gusumba ivyo gushwana hanyuma aussi twe na Christa dufise des esprits ziri calme nubwo yoba yambabaje canke je namubabaje turafise ukuntu umwe wese reagisse face à ça hanyuma bituma ta madrama ngira ndabaza ikibazo umwe wese murameyo hamwe kandi kuva mu bwana ariko urashobora kuba usandi bagenzi batari Christa urashobora bagenzi batari Rita iyo ugerageje kubaraba ugacurabona na Rita ni itandukaniro ubona rihari hagati yabo ku buryo uvuga ati kubera ko ari yagumye n'umugenzi wanje hari impamvu umwe ari we yagumye amayo hamwe wundi ku imyaka yaciye ni myinshi ko warahuye n'abandi nindatangura kwishura bon jewe impamvu Christa ari umugenzi wanje ni kubera hariho ibintu byinshi d'ordre personnel duhuriyeko abandi bantu tudahuriyeko eko hari ibintu dupartaja vy'ama beliefs nzi yuko ico kintu ndagisangiye na Christa gusa nta wundi muntu ndagisangiye nawe hanyuma dodo jewe sindi umuntu akunda gucompara ama relation parce que abantu baratandukanye relation mfitanye na Christa iratandukanye niyo mfitanye n'uwundi umwe wese afise ikibanza ciwe gusa nyene urumva Christa je pense ça vient aussi na le fait yuko tuzanye kuva kera tubwirana utuntu tw'udusecret ça c'est une qualité kuri Christa nuko ndibuka ko nigeze kumubwira ikintu muri 5e primaire
swat yaracibagiye swat yarakigumije nicigeze gisohoka kandi yari mutoya y'abana ari batoya baravuga vuga barashaka kumucika donc ico ni ikintu que je tiens nubwo yonshavuza bingana gute hamwe umuntu avuga ati numva no fini subiye kandi nkavyibuka nkavuga oh she has been a good friend ever since so yeah kandi Christa n'umuntu ari strict nashobora ni wa mugenzi atazokureka ngo uderape uko ushaka tu derape ari ngaho oye ashaka kubaza neza she brings you back to your senses yeah Okay. Moment de la déclaration. Je te fais des messages. Quel anniversaire? Message quel anniversaire? Muri December ndabandikira ama message nkabwira merci. Okay, rimwe mu mwaka. Rimwe mu mwaka. Girlfriend iratuma abagenzi babwizanya ku mutima. Okay. Hama Christa nawe ucohera kuri irya kibazo zwe iyo sokera yakubwiye muri 5e warayibagiye canke uracayibuka canke warayibitse yamaze kumbwira ibintu byinshi kuca nibuka ko yayimbwiye le fait ko yafashe imwe nuko ariyo yari ikomeye donc ntayo wibuka niyo tagiye marchive no yibuka arabwira yose yafata nk'ayakomeye exactement uko ibintu mubwiranye muri abagenzi babiri ntuca kubivuga handi uko abikubwiye nuko abikubwiye kwizera numva byose tubifata nkuko birahambaye kuri we kandi no kuri urumva utegeza kubigumana nyene nk'ikintu nyene kugira ngo mukomeritse banga hama nkuko yabivuze kwita abagenzi baratandukanye kwita n'umugenzi ndafise n'andi bagenzi ariko hose igikuru n'umutima w'urukundo umva kwita kuvuga ngo ndavye n'urya mugenzi kitari ikintu ndamuze ko yakwita ndazi ko ari wawe undi ashaka kunefona Christa urafise umwanya tujahanda ngo ego ngo tugende kari imisi yose hari naho dushobora kumara indwi yose tukumana umwanya wose ndose nkarota kwita kubera tumara niki amitara witaho tukagenda tukagaruka 20h urumva tukamara umwanya munini umva novuga yuko bon sinkompa ubugenzi bitaniye n'abandi kwita n'abandi gusa bwose buri close à sa façon. Okay. biramaze gushika mugashavuzanya cyane gose mwavuze ko hari urafite ukuntu mujeha ishavu ryanyu mugasura guhura ishavu ryaheze mufite ukuntu mubijeha ariko birashaka kubaje kumushika ko muri abantu turabantu yashaka gushigusanga umwe namba canke n'abaje ugasanga ntavyo amubwiye mugabo byarabaye nivyo oya kuri jewe no John aza ko vyashitse rero ariko nawe nyese novuga ko twamaze iminsi nyinshi tavugana ko uwo munsi twari mu makosa menshi kwitarafise ukuntu nyene aramutse ashabura si wa wundi avyigumiza no ngaho mubwiye ikintu kikamusha ntiyora yuko muri oya yacabagira ko mwese kandi acagura explose mu isanzwe nanje ndi wa wundi sinkunda gushwana sinkunda kuvugira hejuru mbo munsi yarashikaniye umuntu umushoferi je me rappelle ndabwira kwita ndagusabye gezaho ko je ndanga ko vugira hejuru abantu bose bagahindukira kuraba ikibaye urumva naho nyene urumva twarabandanije byo twariwe kandi sikako twaritse kuvugana gusa je tunambwiye kwita tekana umureke ego yakoze ikosa ariko reka ngo mubigarukako non c'était pas sur toi ariko byaramubabaje gusa uwo mwanya bashatse kukubwira yuko ababazwa n'ukungene ushavura cane gusa sindamwakira uko ari kuko aba yatagishavura uko usanga yakana ntagabakiriwe ntabakiriwe juste en fait jewe ndabizi ko de mon je suis colérique gusa ça dépend avec qui jewe je suis colérique en deux manières soit je te dis soit je pars nuko nijya rubivuga nijya rugenda nk'ubu kuri Christa wovuga ntiwogenda kuri je pense byo bana nico yobagize mvuze kugenda ni kwa kundi uvuga ati it's not worth gushwana canke maybe hamwe no kubwira ikintu ndumva yuko nosanga nakubwiye ikintu kiri lourd so je préfère kugenda aho onye most of the cases ndagenda ariko iyo mvuze ni remarque kugira ngo nejo wundi ntubisubire parce que nous vivons dans un confort yo kumvumenga ubu umuntu wese afise droit yo gukora ikintu afise droit yo kugira ico ushaka mugabo il faut se rappeler yuko urashobora kugira ico ushaka uri wenyene parce que c'est ta vie à toi mais lorsque ça vient aux autres il faut considérer undi muntu muri kumwe c'est pas une situation twavuga kuri televiziyo mugabo le juste nuko uyo muntu arakiri arabizi yagize ikosa kandi byameritwa ko ndamubwira
ko ndamugirira remarque mugabe biraryoshe bagenza nk'abo Greta umwe avuga ubundi ahoze urumva tubaye tuvuga twese yuca ibintambara kubera ko barashaka kuguhotera wewe udashoboye kuvuga ugasanga arashoboye kukuvugira cyangwa ugasanga wowe urasaze araje kuvuga ati rero uriko urexagera ageza ngaho justement tukiraho nyene en fait hariyo ikintu mushobora kuvuga ati kirahari chatumye tuguma turabagenzi parce que je me dis pas yuko mwigana muri babiri mu ishuri hari habandi siko hari ikintu kuva mwigana gushika nubu ahubwo ikintu cabahuje en fait nkeneye kumenya ikintu mwaba muvuga ati iki kintu vraiment twege turagikurikiza pour éviter ama rupture canke je sais pas nico gituma tukiri kumwe kuko ndisiyo ko mwage murahura n'abantu benshi abagenzi benshi bamwe nta nimuzinanye bavyibosho nkeneye kumenya ati mwebwe rero ikintu mwamara supporter kuri umwe canke naho mwevita ko kiba kugira ntimuhebanye bonje nose kwishura mwe wese avuga kuri jewe nibaza yuko ari igisabisho gusabiranira je nako itaratsi yuko nk'ubu habaye nk'ikintu hashobora kwandika Christa dusenge muri iyi minsi nka Noven tuzogira ibi urumva bica bituma dukomeza amitié yacu okay bon jewe c'est ça ariko je novuga sincérité nous sommes des amis sincères turagerageza kutinyegeza nyamwo donc atari kwa kunje kuvuga ngo umuntu ari ngaha kubera iki kintu canke kiriya Christa abizi hari abantu benshi bavuga ati uri umustar canke urafise amafaranga reka juste tuba abagenzi kubera ko turabizi yuko nitwasohokana tuzoja gufata breakfast aha tuzogira ibi tuzogira biriya bla 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 mugabo jewe na Christa turazinanye kuba sometimes turi capable yo kugura amagute à l'école ou même tout est capable so harimo rero sincérité mu bintu byinshi byo tuganira nibaza ko après ma maman enfin après Dieu bien sûr qui voit tout ma maman Christa ni umuntu aba afise version y'ikintu uko kiri Christa Rita goma vuga ama declaration we nta declaration niwe turakumva nakakurira le droit nakibazo vas-y parce que wewe aguma ari karagira ama compliment kandi turabizi mu bagenzi hama hariho umuntu ndaza kuzungira bivuge parce que ngaha anye girlfriend irafasha abantu bamwe kubona ati bwa wundi nahora nihenderega wa wundi nari umugenzi wanje yumvise histoire yanyu bikamufasha kumenya the real friend so abanyaza ikindi cyatinye yuko je nagita dahe na mama wiwe baragukunda ego misanze no kungene tungana afite ubumengo twavuye ku muvyeyi umwe mama wiwe nyanyakiye nk'undi mwana kwa bakita ngiye antukantana namwe natinya kwinjira hose shikaninjira uko bivuze hariho abantu bashobora kuza mu kabagenzi kubera abona ko itafise amahera gusa nk'uko itaje ego ntayafise gusa kirazira kwiyaturira nabi zero je nagita turashobora kurirwana umunsi wose tukirirwa turiruka sinabwiye ntikita nubwo avuze ngo ntayafise ntaco two dukufise ati kwita tuje gufungura tukamara umunsi wose adafunguye urumva en fait naho kantu ukora en fait ibintu byakita byaje konyene utavyiteze utazi ko asiyo tano yo gucapa akagira bizi konyene gusa urumva je kitarago ndabona kwita kandi twakinira kange ku escalier international kandi twaja gufungura inibasho ngo kabivuze tukatahana ivyo bindi biza mu nyuma ni wari wabwiza ubwo bayiko abaye mustar azohava takira aja mu yindi monde bisigura ko twatutara abagenzi vy'ukuri iyo biba byari kuba bisigura ko bitatu nta misigarita watwawe n'akazi kubera umva ko byaje giturubwa kandi twarakora ku ma platform menshi siko nta munsi byaje Christa ukamuburira umwanya cyaka kwandikira ukamura nka 24 heures tamwishura ndavyibifa sasa uko byabaye reka ntangure kumishurira gutwagwa n'akazi vraiment n'ibintu bisanzwe ahora twagwa n'akazi ariko mbanzi ko atamutima mu burimo
oya kenshi turi abantu vraiment tureke kuvuga tuvugishanye ukuri umugenzi n'umugenzi umubwira atoya rero ubwira wowe utira 5 secondes yo gutoya telefone ngunyishure igituma ntiganda zibaza nuko Rita nk'ubishitse nkayo WhatsApp nk'iminsi myinshi yarashaka kuntelefona kumenya utasanze 10 minutes tukavuga ari nkuru gusa donc narabona yuko atampevye kubera ari umutima mubi juste yabuze umwanya kandi naje rabizi yuko agiye kwiga King School mba naje nk'ini international twaba turi mu bintu bitandukanye afite stress z'ishuri nanje afite stress z'ishuri ugasanga tumaze iminsi tutavuga ariko duhuye twahera hahandi nyene ntihari ikintu na kimwe capa ufite Christa aratahura ibintu turakeneye umugenzi nka Christa mu buzima burosha ubuzima Rita navuga ati je me suis jamais senti yuko ndamuhevye canke naho ndabizi jewe nkuko nabivuze Christa n'umugenzi wanje wo kuva kera hanyuma mugabo nama mvuga yuko iyo mugiye muri monde zibiri zitandukanye harimo ama contraintes aza c'est pas comme si twari turi aba meilleurs amis dufate en même temps turi no mu bintu bimwe urumva biratandukanye rero ya un moment où arabizi twiga ku ishure rimwe jewe nashenja kwiga lettres uyu nawe ashaja kwiga scientifique d'abord ko international abiga lettres biga hasi abiga scientifique akiga hejuru turatandukana aho onye jusque là ntaco vyambwira kirekire mugabo nkuko yabivuze jewe ndibuka ntsinda kuri EIB le truc là le concours de la BBN ari naho facteur déclencheur il y a Mary Angel c'était un truc jewe na banalise en tout cas kushika nko muri 2018 akazi ego nivyo narabikunda narabona ko ari ibintu binzanira amahera buke mugabo si vya bindi donc uko abandi bantu babitahura babibona ari ibintu vya grave jewe sikora bifata muri ico gihe rero je reviens à dire yuko j'ai perdu abagenzi benshi donc abacabona yuko wishima hari abaca bavuga akeza yagupostinze meze gutya yet jewe sinigeze mpagarika ko abamwana azana ibitumbura mu ishuri fait je n'ifite uruhusha spécial donc narazanira classe yose muri break tugafungura tugasanga sinigeze mvuga ngo ubunye ngo hari itegeko ngo ngira ndenge nagize ikosa narijana muri préfecture bakampana n'ibisanzwe rero à ce moment et le moment aussi namuvinze gatoya lorsque je faisais des voyages au Rwanda je me suis sentie seule et vu yuko il faut mentionner yuko les règles aussi de la maison usanga zitandukanye et que je me suis vraiment sentie seule ndavuga est-ce que na Christa yoba yagiye muri mu mugwi w'abandi bibaza yuko nishima kubera urumva nta n'umwanya mwinshi umva no kwishura ntitwahura kuko abantu bize kwa international barabizi hari haba planton n'uyundi n'abamadame bugara umuryango umva uri hejuru ntamanuka hasi uri hasi ntaduga hejuru tegezo kwanza kwijustify ivyo bintu bigace bituma tutavugana tutagira gute hanyuma aussi yatanguye deva ivyo plus yecha ndaja no ku King School donc cha turatandukana gusa se twaguma tugana ku telefone sometimes mugabo ndabizi yuko une fois namwicaritse après turabivugana ndamubwira I've spent igihe kingana gutya nibaza yuko ubugezi bwacu ushobora kuba bwarunonekaye kwa que ce soit nanana des trucs pareils ariko ivyo Christa nigeze avyumvira ko ubugezi bwe ushobora kuba bwo kunonekara kubera vraiment ko nawe natara kimwe twapfuye nambona yuko nyamahoro ja muguri yamfuta oya sisari yamfuta none en fait nayi gushaka kubimubwira wowe bikaca bimukomeretsa ahubwo akaba ari byo bica bituma ubugenzi bwacu buhagarara gusa nta kintu twapfuye ko bamuvuga abantu bategeza ko bavuga n'igiti kiri hajya turakivuga kandi ntibisigura yuko kicakereka gukora ngo uko twakivuze abantu baguma kuvuga ko ntushobora kubuza abantu kwiyumvira nitwaya mba ko bamuvuga aravuga nti gikuru suko bamubwiye ko ivyo bamuvuga katari bageze kumuvuga uri kuravyumva ego ubucukora iki mico ge bavugenza uri kuravyumva cyo bigenza gute uko kuntu wihoreye utavuga utareje ndabikubwira vraiment ndihorera hari ukuntu yigeze kugwara dans ku ishuri bakabunzanira ishakoshi gusa je nanzi ko yambaye proteze umugongo dakadashaka guheka ishakoshi umva bandi bana rero nabibona ngo ari shima yaku n'ustani twari ishakoshi so je nanzi ko atari ivyo urumva yacavuga bon en tout cas sinoshobora kubwira abantu bose ndashobora no kubibabwira ntibavyemere umva akwamba kuri ndatunganya abanje gikuru nzi nuko Rita ntiyishima kandi afite impamvu abigira
ntumudefanda no mugenzi wawe kugerageza isi ko Rita yo kudefanda kugerageza uyafite amajambo menshi Jesse Bazi batwore turi mwibarabara basha mutwabare turi mwibarabara neza mwikaburimbo oya ngubu birashitse ushitse ahantu bako baravuga yo Rita vraiment wapi bakavuga ibintu bitari ivyo vraiment carrément bitari ivyo abagenzi bari baratandukanye hari umugenzi acahora version yo ariko mbyongeye ntituharira ndayikubwira so twemera so ntuyemera mbwa nikikuza kuvuga uravuga kwa meme ndavuga ushatse kavyemera ufite shoti ibiri so twivyemera cyo kubihakana gusa Rita ndabizi mwoharira kuko afite amajambo menshi hama bishitse bakaba bavuga byo akaba ariko bavuga byo ego nko par exemple harabaye nk'ikintu and then ukaca bavuga ati Rita ujya munsi vraiment wapi yarasarishije ukumva vraiment yuko barafise raison bako bavugisha kuri abantu byoshika ukavuga ati malgré tout reka ndamuvuge aba rero noca negera Rita kubera ari wowe bari mwikosa oya sur place diko ngene réagisse sur place imbere ko mubona na Rita hari abandi bana ko baramuvuga mugabo ko bavuga no mudefanda uko umuntu yakoze ikosa ukaja kumudefanda bisigura ko nawe ubushigikiye iryo kosa yakoze ntabwo umushigikiye ndakora ikosa ntibaha kumuvuga amaze kubona umuvyeyi arashaka kugenda ku ishuri siko bakamubwira ati abavyeyi batandukanye hari umuvyeyi bamubwira ati mwana wawe nukuri araderange aragira ibiki canke naho ntandera afise hari umuvyeyi avuga ati nukuri nivyo ivyo muko baravuga nivyo no mushira ahubwo mubiranukura byo hakaba n'undi aguma hoze siko akanamudefendera akavuga ati oya muramube kandi azineza ko umwana wanje vraiment nikigaba akamuvugira Rita mugabo wamudefendera utarenze ku jewe ndazi ko hari umugenzi akubwira ati jewe muze muvuge naka ntahari muvuga byo mutavuga byo muze mumuvuge ntahari ko tuzopigana ko tuzogwana vraiment naho muze muko muvuga ati Greta turamuzi ameze kunukuru naho muze muko muvuga byo ngira ndababwiye ko nzabakubita kandi hari abantu bameze gutyo nkeneye kumenya point of view yanyure donc abavuga byo twoba tushigikiye yuko umuntu bama bamuvuga fasi nziza ibi bakora ntitubivuge aho umuntu afite ama faiblesse afite amadefo afite n'amakarite donc wemera ko avuga amakarite we shaka kumudefenda mu utamushigikiye ego wovuga ati shana ivyo bintu mukora avuga n'ivyo Rita birashika umuntu ugasanga mugabo si umuntu mubi si umwana mubi ivyo no bivuga gusa Rita nawe bayigore Rita nawe urashaka ko aravuga Christa nukuri vima Christa n'umwana mubi ariba dufata example kandi ko yiba mugendanye uzi ko yiba wembwira ko byoshika ukavuga ati ivyo buko navuga n'ivyo vraiment reka tuve kuri Christa. Bon, dernièrement, il y a pas très longtemps, j'ai perdu aussi une copine yari trop proche. Hanyuma may she rest in peace. Hanyuma hariho ama version menshi cyane kuri social media bavuga yiyahuye yagize kiriya I was her best friend. Okay, umuntu naragira reka bivuga ati amongst her 10 close friends nari ndimwo and twari twaraganiriye nubwo tutari kuganira hari ibintu byinshi cyane twari duhuriyeko and I knew the truth. I knew what she was going through. Sishatse kuza kugira ngo mvuge ngo it's true or not gusa na chef wanje naramwandikiye afati yaranduka avuga ngo ta copine ngo herango ngo ariko aramuvuga ko naramwandikiye ndabwira nti umva rero mu cubahiro cawe ndakubaha pe kugeza ku kanyuma ariko when it comes to humanity I don't tolerate shit surtout ku muntu tuzinanye. She wasn't your friend, you don't know. Social media should not comment, you know, igutwara umutwe ngo uhite wumva kubera ko uri umushefu ibintu wasomye ari byo ni hanyuma nibaza yuko ibyo bintu wakoze ataba umuntu nabuke yaburimwo parce que urabizi ko ari mugenzi wanje tu aurais pu penser moi à sa place hanyuma ukiyumvira yuko it's worth saying muri uyu mwanya pour dire que rero jewe ndi umuntu sindi wa muntu ari hagati na hagati. We either friends or we not at all. Jewe sinigara iyo mbona ko ibintu biri hagati na hagati bitari definissable canda bihagarika. Umuntu rero aje d'abord je nta nabantu baza kumbwira urusaga kwagenzi banje kuko barabiza would clash them. Clash yakaja no gusubiza iwanga nubwo urinde nubwo wowe uri umuntu akijana nubwo witakora kugana ukabukura abaye nibaze banyite nibaze banyite rose
ntibaze bayite basha muravyumva nimubona agana gutya ega je tubwira ngo bitwa aha Rita yari muri babana nako ndavuga ntumvuga umugenzi wanje ari hondi ntumvuga umugenzi wanje ari hondi hari amakosa atari tolérable quand même nibaza ko kumbwira ati Christa yafashe nk'umuntu kungu ndabizi ko atabyogira with which arms by the way muga dufate yuko nyene dufate ko ikintu ari ico canke Christa elle a manqué de respect à quelqu'un urumva je mvuga ngo it's okay ngo iki nibiki ndaza wira ni bon mon point de vue ntaje byo kubivugako ariko est-ce que oui imbere yuko udécide à la finale wize neza aho byavuye gusa siri kumugenzi swafisi kosa ari ryo umuntu yatuma hanyuma rero yamututse nuko kari wawe bibi wawe uri sûr hanyuma numvise ko no logique ahubwo no okay bon c'est à toi de décider rero nk'umuntu akutse whether nimba muri abagenzi whether you want to continue with her or not nego sindamushigikiye muri ico gihe namaze kumva iswa yose mugabo wose nimba biri worth uheba it's up to you bitari worth naho nibaza ko mworondera nk'abantu bakoze ko numusubiza hamwe ariko nawe nyene narabizi yuko uko nyene ntihangada ko umuntu avuga nabi umugenzi wawe abizi ko yagize ikosa urubimubwira Claire arakazashatse atacane sigari ashaka bakabateranya burya je sais pas je pense pas cyangwa bugashika akarira uri kuramu wamusimbiye ko wabi aramaze kumenyera kandi twosimbira nako mugari nko kuyu moi je pense yuko na je twe na Christa hageze nk'igihe tugashwana twoshwana ahubwo haje uwundi muntu niyaza ko twoca tugira switch iyo muntu akaba ari we tubitako okay ndabifurije kugira ubugenzi bwanyu bumere nk'ubwa Rita na Christa parce que buri au paradis abantu abagenzi ari umuntu yigeze kugira commentaire kuri émission dambere ngo nta mugenzi mfise ego shawo urumva turavuga ati quand nawe tuzogutumira utubwire ingene muri iyi monde yose aho wiga aho wabaye aho ukora atamugenzi n'umufisi peut-être elle a ses raisons siko umuntu nk'uyo onye kuri mwebwe mwumvise ingene mwege biryoshe umuntu nk'uyo kuri mwege mwumva mwo mubwira gute est-ce que c'est nécessaire ko yorondera umugenzi kubera kurumva ingene biryoshe parce que wewe nibaza yuko aho ugeze Christa uwo mubura nk'umugenzi canke Christa akakubura nk'umugenzi murumva ko ari ikintu cyo hinduka est-ce que murimbura ko ari abantu reba bayeho muri iyo vie atamugenzi numwe bafise mubabwira iki mufatiye kuvyiwanyu ngene biryoshe bon mu kirundi hari umugani bacango umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba gusaba wifasha gusara wifasha gusaba okay donc kugira umugenzi franchement birakenewe breve hamwe ushavuye ushikumbwira ati ndakubwira ibyo umuntu yashavuje kandi agabanuke muri wewe akanaguhanura gusa uri umwe ufata decision wikuje gukogera kubuze tsindamumanuza kandi nibaza sinzi ngira nibaza ko ataba yaravye neza abari ujya muntu wengira ngo ntubumuha agaciro ariko ufise uwo mugenzi abahari breve okay dago cyangwa intera ndamubaza nta n'umushera afise Parce que yagiye urazi umushera cyakobera byose. Okay anyway yeah. Anyway agira umusheri kugira ngo byitwa ko afite umusheri ugasanga se umugore. Bavugana ntiba ntamugurira. Ni byashije ishusho gusa. Cyangwa umuntu ugira rimwe mwavuga ati ntiwizere umuntu n'umwe kwisi. Cyangwa yarabaye desu why not? Hari abantu bavuga ati jewe maze kuba desu n'abagenzi banje. Vomye que je laisse. Arasha biva. Yarabaye desu. Je nibaza ko hari umugenzi wiwe ahari wa mugani wuyu atazi ko ari umugenzi wiwe. Atagacira muha. Atagacira muha. Okay. Gasanga hari abantu yifuza ko abagenzi bo batamushaka. Uwumushaka ntari karamuha agaciro. Baci yabona abo bashaka ko abagenzi bidakunda acavuga ati nta mugenzi fise kandi nta n'uwashaka. Okay. Rita nawe uwo mubwira gute? Jewe mbogani Jésus a été déçu et il est toujours déçu parce que yaratwitangiye nta rukundo rurenze ubwo Kristo yadukunze mu kutwitangira agapfa hanyuma n'uyu munsi aho yapfiriye bagaca abantu badashoboka mu buryo bwose butandukanye. Imagine. Donc nimba Kristo akidukunda birenze uko twebwe hagati yacu twokundana nta nkeka yuko twebwe dushobora kuba dufise kubenefisia un petit tas y'ugo rukundo. Nivyo abantu barababazanya natwebwe twafite abagenzi twahevye batubabaje
eko ukaba nkahora ubona yuko mumeze gutya n'umuntu abantu bazi babonye naka babazi yuko bakubonye mugabo mukaba mugatandukana kandi mugatandukana mushwanye muvuze muti ya kandi vyumvikana utavuga ngo ni ivy'amafantasy urumva ariko still hakaguma haza abandi bantu bagukunda parce que nimba abantu igihumbi bakwase abantu igihumbi niba représente un tiers y'abantu bari kwisi chicken egg et puis aussi il faut prier. Christa yavuze ikintu gikomeye jewe ndabizi yuko ndasengera abagenzi banje as much as I would defend my friends I pray for them nta munsi uhera ntabasengeye hariho of course abari en particulier hariho n'abandi en general bamamwo n'abandi no hariho ndavuga buri dawo watwese hariho mvuga amazina nkavuga naka na naka na naka hariho n'abandi mvuga en general ndasengeye Burundi hanyuma la prière que je dis c'est pas que ngo nigise ngo tseme wadi ngo ne chrétien canke iki mugabo nibaza ko gishaka gufasha umuntu yumva ari délaissé je prie en disant Seigneur nkura mu buzima bw'abantu ntafitiye agaciro nanje mu buzima bwanje ukuremwe abatamfitiye agaciro ivyo nka twese turabikeneye mu buzima hanyuma the more you pray for them the more utagufitiye agaciro bizarma usanga uyo muntu mwaragiye ntimukivugana haraciye umwaka hanyuma canke we warakweretse isura face imwe yakajwe avuga uyu muntu singishaka ko tujana uyu muntu just singishaka ko tujana Imana iratwumvira je ndemera ko ikintu cyose ubw'Imana irakiguha you just need to be consistent hanyuma ntiwiyugarane ngo wumve umenga isiri kuri wewe parce que na kintu na kimwe uzoshaka gukora urumwe hama hariho abantu yego nati na kimwe bise kiganiro vraiment harimo amakoze mubise ubugenzi bwabo biragiye barabasigiye advice numva no bifuriza le meilleur yego merci numva nagira mvuga ibidakeneye nagira ndabaye ému parce que muri abantu ba mbere numva yuko ata story nimwe imwe mwarapfuye kandi muravyihanganira muranavye ntibiza ahubwo mwe nta nibiraza kuko muravye vyoje iyo twarahaye espace donc muri iyo sincérité niyo kumenya iti Christa n'umuntu ameze gute uko bimeze kose ndazi Christa aranzi n'umuntu yoza kumbwira ikintu kuri Christa be like je par rapport yuko ndamuzi ivyo bintu ndumva ko atari byo kandi uzi yuko nawe mufise afise défaut n'amakarite urumva byose urabyakira je ndakuyemo leçon rero muri amitié yabo je turangiza ari kiganiro parce que c'est trop en fait ndakuyemo leçon hari abantu hari umuntu muba bagenzi mukaba bagenzi kubera ko muri abagenzi kubera ko mwahuye uravyumva kubera ko twahuriye ku ishuri ntaco turapfa reka tumwe turabagenzi mais still muri wewe urumva yuko tu n'es pas sincère uti gute de un tu pries pas pour elle canke lui uravyumva canke naho nimwe nako ndavuga ari mu bagenzi bakora muvuga nabi ntacu uvuga nta point de vue ya utanga uca wirenganira aba rero nibaza yuko umugani wabo nta espace bigeze baha ikintu coza kibatandukanye muti rero bajya namwe rero mwaba muriko murashwana uko mutanga espace je lezo nkuyemwo yuko ntubiha umwanya mugume mwege mumeze guca anye kwakirana kungene mutandukanye ubuzima ntibuhinduke bwamye ariko bandanye just mukazomara mukumva ko ubustar canke amafaranga nkuko babivuze canke amashure canke ubuzima burabatandukanyije bidosha bituma uha espace wundi muntu vu que Rita atari hari kandi ari muri abandi twigana ducarana hari abantu bameze guca anye badasuporta kuba bonyene na muntu ushize mu bazogana azoshika nawe agende usanga ntimukiri sincère ari mu bamwugururiye les démons bash ne donne pas l'espace niko novuga mugenzi bwanyu foko mugwa muri sincère cyo ndarangije twereje kiganiro ego reka dushimire Christa na Rita turamukize mu wawe turamukumbuye na Greta merci kiganiro hama tutaretse kiganiro yibutsa gukoresha application ya audio kugira ngo ushobore kwideplacer vyoroshe aho Bujumbura canke ruguru urayitereshaje hama ugapostinga urugendo rwawe and then
bahagufasha kugira ushobore kwideplasa bitiro sharabuze ubunye abantu amabisi ahari donc barahari kugira ushobore kuboreza ingendo zanyu ku bakunzi ba girlfriend turabakunda cyane byo murabizi twari duhari kwera impamvu nyene z'akazi z'ubuzima ago twagarutse kandi nama emission iri ifise but zibiri nizo d'abord kuryoherwa kumva ko inkuru zahuwa ziraryoshe kumva utuntu tudusaku tuntu nyene tudashobotse ngo kandi haba entertaining igihugu abakobwa vraiment ariko kandi haba tuba dukeneye ko hasigaramwo lesson twigishanye twumve ko ufise umugenzi hari amagafu ngo dakora ko rakunza kumuhanuza akagufasha kugira ushobore gufata ama decision meza kandi ubuzima buroroha uramuruka mu gihugu y'umugenzi ikibazo cawe ibintu nk'ivyo. Alors merci ku bakunzi bacu bose turakunda gose naho butaha. Vous allez quelque part et vous avez des places libres dans votre voiture? Proposez votre trajet sur Odeta et partagez les frais de transport. Cliquez sur le menu Proposer et saisissez votre lieu de départ. Sur la carte, choisissez un point de rendez-vous où vous récupérez les passagers. Saisissez votre lieu d'arrivée. De même sur la carte, choisissez un point d'arrêt où vous déposerez les passagers. Sélectionnez la date et l'heure de voyage. Renseignez le nombre de places disponibles dans votre véhicule. Un prix par place vous est proposé, selon la distance du trajet. Sélectionnez le poids des bagages par passager. Vous avez la possibilité de publier un voyage retour pour le même trajet. Écrivez une brève description de votre voyage pour attirer plus de monde. Cliquez sur Publier le trajet. Et voilà, vous pouvez maintenant commencer à recevoir des réservations. Pour réserver un voyage sur Odeta, c'est très simple. Sur la page de recherche, cliquez sur Source et entrez l'endroit d'où vous partirez. Précisez exactement le point de départ sur la carte. De même sur la page de recherche, cliquez sur Destination et entrez l'endroit où vous allez. Indiquez exactement le point d'arrivée sur la carte. Choisissez quel jour et quelle heure vous souhaitez voyager. Enfin, cliquez sur Rechercher un trajet. Tous les voyages correspondant à votre recherche s'affichent. Choisissez celui qui vous plaît. Vérifiez bien les détails de ce trajet avant la réservation. Cliquez sur Confirmer et choisissez un moyen de paiement. Pour le paiement en espèces, le montant sera remis au chauffeur au moment du voyage. Après la confirmation, votre place est automatiquement réservée.